munyemere babwiye yuko mbazaniye amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Aya makuru rero nagira ngo muze rwose kuyatega amatwi, nyamuneka amakuru ndagira ngo muze kuyatega amatwi kuko ni amakuru tugiye guca mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Ubwo rwose nyamuneka muze kuba muyatega amatwi kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe. Twibukanse cyane sinigutinde ndaza kubanza ansuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari hirya no hino, bari muri Coline Mujejuro, bari muri Coline Mulangara, badukurikira bari muri Coline ya Tongo, badukurikira bari mu bice by'Ubujumbura, Ubanza ndetse na za Cibitoke. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, duhaye ikaze abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba twinjiramo, ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyamuneka muraza kunyemerera abantu b'Imana ndababwiye nti ariko bitewe n'ukuntu amakuru mba nyafite gutya ari je ninje mu makuru ugasanga rwose hari ibintu nibagiwe cyangwa se nibagiye gusoza runaka. Ukuziko hari n'abantu badukurikira muri ari benshi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubirigi ndetse n'Ubufaransa. Abo nabo tubaye ikaze ndetse n'abari hirya no hino by'umwihariko ku isi yose biyumvemo ikaze Amakuru TV Duniani Kote. Twirukanse cyane rero sinibutinde, turaza guhera ku nkuru idasanzwe, ikaba ari inkuru rwose yamaze kuba itera benshi ubwoba, ikaba ari zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zandikwa ku bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, z'ibibunda biremereye icyitwa ingabo z'u Burundi cyangwa se igisirikare cya FDNB cyamaze gutereka ahantu bita za Uvira, ndetse izi mbunda ziremereye zikaba zimo zaterekwa neza ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umujyi wa Uvira. Abantu benshi batangiye kwibaza iby'izi mbunda ariko turaje tubibanyuriremo tubive imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa muri Coline Mujejuro, turebe uko situation ihagaze mu kanya gato gashize. Rwose ari abantu bamaze kuhafatira, abangaba rwose ngo bajyaga bigira yuko ngo ari abaturage cyangwa se bigira yuko ari abasirikare, barangiza mu masaha nimugoroba ugasanga rwose barimo baragenda bagirira nabi abaturage. Ubwo rero aba nabo bamaze gufatwa, gusa ibi nta nubwo turi butindeho, ahubwo uraza kumenya byinshi byishe inyuma. Turaza kugaruka gato, ndasubiramo, turaza kugaruka gato mu mujyi wa Bujumbura turebere hamwe uko situation ihagaze ndetse n'amakuru aturuka mu no mujyi navuga yuko atari meza abe namba, kuko munyemere babwira yuko namaze kwakira inkuru idasanzwe yuko muri iri joro ryakeye iyi nkuru ikaba ingezeho nonaha. Amakuru mfite nuko ndasubiramo, muri iri joro ryakeye uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ngo yongeye kurusimbuka, ngo arusimbuka ari kumwe n'umushoferi we ndetse n'abarinzi bari bamurinze, ariko ngo n'ibya bindi bavuga ngo Imana yakinze akaboko. Ndaza kubabwira ibyabayeho muri no mujyi wa Bujumbura. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating. Hari inkuru idasanzwe nyamuneka, ni inkuru ingezeho mu kanya ndavuga nti ndaza kwibaciramo. Ni inkuru namaze kwakira kandi nyakire nta n'iminota 30 iciyeho ninjiye muri iki kiganiro. Ni inkuru nyakiriye nuko ubu tuvugana abanyapolitike bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi, bahoze muri CNDD-FDD, bamaze kwiteranya mu buryo budasanzwe, bamaze gukora icyitwa coalition, ndetse iyi coalition yabo ngo ikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza kubafasha ngo guhangana n'ubutegetsi bw'uwitwa General Neva, ariko ibi bakabikora bafatanyije n'abantu ugiye kubabwira bo bakiri mu nzego za politike. Ese ni bande bimeze bite? Turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato ku banyapolitike bakomakomeye ariko bari inyuma gato, by'umwihariko muze kunyemerera tugaruka ku witwa General Guillaume Bunyoni wamaze kuba agatsiranzamba kanyina wanzamba. Maitini nyinshi ziri kwinjira mu gihugu cy'u Burundi zikuva imeze bite? Byose turaje tubikomozeho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze n'ibindi byose tutababwiye, kuko hari amakuru ari baturuka hano kuri radio na televiziyo rwose arayihabaye amahajab, nabyo turaza kwikomozaho. Gusa icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabitona kuri subscribe, ura subscribe kugira ngo aya makuru nyamuneka tujye tuyabanamo gatanu kuri gatanu muri rusange. Ntabwo nibutinde kaninjire ndabona inyandiko hano rwose bamaze
akuzimaza amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngira ngo nibiza kunkundira nabyo turaza kuba tuyikomozaho, bize kudukundira turebere hamwe uko situation ihagaze hagati ya Iran ndetse na Israel, ariko kandi nibiza no kudukundira turaza kureba uko situation ihagaze hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, mayuko ibintu naho bitoroshye abe nama gatanu kuri gatanu. Ngiyo inkuru yihutirwa ya mbere tugiye kubanzaho, muranyemera tubihere kuri no nkuru by'umwihariko hano muri RDC, ariko ikaba ari inkuru ifite ikihuriyeho n'Uburundi. Bantu b'Imana, ni ukuvuga ngo iyi nkuru ni inkuru navuze ngo ndaza kuyitangaza, ariko muri uku kuyitangaza ndaza no gukora ibishoboka byose musobanurira abantu neza bumve aho urugamba rugana cyangwa se uko situation ihagaze, kuko byari by'agaciro kugira ngo benshi badukurikira bamenye ese situation ihagaze ite, bimeze bite. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko icyitwa ibifaru bigezweho bikaba ngo ari ibifaru bishobora kwifashishwa urukomeye, ngo bikaba ari ibifaru bitigeze bigaragara muri RDC, ngo bikaba ari ibifaru ngo bizwiho kurwanishwa n'Abarundi, ngo ndetse ibyo bifaru mu minsi itambutse babitozwaga na bamwe mu gihugu by'umwihariko cy'Uburusiya cyangwa se abasirikare b'Abarusiya, ngo nibo batozaga bamwe mu bashobora kubikoresha mu gihugu cy'u Burundi uburyo ibi bifaru bishobora gukora. Ibi bimwe muri byo rero munyemere mbabwira yuko byamaze kugera ahitwa Uvira, ariko amakuru akavuga yuko ngo bitewe n'uburyo ngo bazimiza Sarambwe, ngo ibi bifaru ngo zishobora kubifata mu gihe gito, ntabwo byigeze bijya mu mujyi indani rwagati za Uvira, nta nubwo bigeze bijya mu misozi icungamiye Uvira cyangwa se mu misozi strategique, ku buryo ishobora kuba irebana neza n'ahantu M23 ishobora guturuka. Ibi bifaru bagiye babikubitaga ahantu bita ku Nkengera. Abantu bazi igihugu cy'u Burundi urabizi ukivuyemo winjira muri bice bya nuza bya Uvira, uburyo biba bimeze nyine ucano Katumba, ukinjira za Uvira. No kuvuga ngo ibi bifaru ntabwo bigeze babijyana indani mu mujyi, babishyize mu nkengero z'u Burundi, noneho kugira ngo mu gihe iza Sarambwe zaba zigize gutya zigeze mu mujyi indani rwagati, ibi bifaru bize kwifashishwa nka kimwe mu bintu biri burase kuzasarambwe zigacanganyukirwa, noneho ngo bikaba ngombwa yuko zasubira inyuma, kuko ubwo binyumvikana mu gihe ingabo z'Abarundi ziraza kuba zitsinzwe, haraza kubaho uyu musada w'ibi bifaru ndetse na za ndege ziri hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyo nibimara kunanirwa nibwo byibura igihugu cy'u Burundi gishobora kuvuga kiti noneho turamanitse, ibijyanye n'ibifaru byanyu kubikoresha byatunaniye, turamanitse, noneho intare zasarambwe zikwatora umujyi wa Uvira. Ariko ibi nubwo biri kuba byose, nje hari andi makuru adasanzwe nifiti, amakuru adasanzwe arimo agenda ngeraho, ngira ngo iyi nkuru yangezeho kandebe ku isaha yangezeho ku isaha y'iminota ku isaha saa 4 n'iminota igera kuri 56, ikaba ari no mu nkuru yangeze, ariko ndavuga ati inkuru ninza kubaza neza bikemera yuko iyi nkuru ishobora gutangazwa cyangwa se kujya ahagaragara, nyamuneka iyi nkuru ndaza kwishyira ahagaragara. Nge maze iminsi mbabwira ko ibintu bikomeye, maze iminsi mbabwira ko nubwo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura kuba uyu mujyi wa Uvira utafatwa, hari amakuru nge nifitiye yuko izasarambwe nazo zizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye, uzizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye. Izasarambwe rero zamaze gukora ikisasa, ni ukuvuga ngo izi zasarambwe zagize gutya, zirangije zibona ko igihugu cy'u Burundi cyamamaje iyi ntambara kirimo kirayitangamo byinshi bishoboka kugira ngo hatabaho win cyangwa se hatabaho icyo bita gutsinda. Nta kindi kintu rero bakoze, bahise bagira gutya rwose, nyamuneka nabo bashifata babakomando bamwe kabuhariwe za nkingi za mwamba, bamwe barwanaho rukomeye, barangije baravuga bati izi nizize zikora ibishoboka byose zihangane kugira ngo Umurundi ataza kuduha isomo. Urumva Umurundi aramutse atsinze muri ibi bice byaba ari win ikomeye cyane, ndetse amayeri y'urugamba bakumvite nuko impande zombi zamaze kuyahindura, byaba ku gihugu cy'u Burundi ndetse no ku gihugu
Konale za Sarambwe ngo amayeri bamaze kuyahindura, ndetse no mu gihugu cya RDC naho tuvugana amayeri bamaze kuyahindura, ngo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo baze gukoresha tekinike ngo zitandukanye nk'izo bakoresheje mu bice bigiye bitandukanye bya mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ariko amakuru namaze kwakira ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiri gukoresha tekinike ngo cyarwanishije mu misozi yo muri za teritwari ya Masisi. Ariko mwa bantu b'Imana tujye tuvugisha ukuri, aba bataramu murabizi neza yuko iza Sarambwe zabarasheko ibyo zabakoreye, ngira ngo ibintu murabizi neza, zarabakubise ivumbi riratumu. None nimba zarabarashe gutya, urambwira yuko nyamuneka urambwira yuko ibi bintu bishobora kuza kubahira, ibi bintu bishobora kuza kubahiraho? Nyamuneka munyemere mbabwiza ukuri, ibi bintu ntabwo bishobora kuza. Iyi tekinike ibyo bayikoresha byose ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira rwose aba bataramu, ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira aba bataramu. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara nuko ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko uyi Uvira ngo isakwi ngo noneho ngo ibintu biraregetse kurya. Ngira ngo mugiye uyu mujyi uraza kufatwa n'ibintu turi gukurikirana 5 kuri 5. Umanze ndibugena live noneho nkajya mbabwira ati abarundi bageza ati baravanje, kuko murabizi ko ibyanjye ari abarundi. Nje mba nibere mu gihugu cy'u Burundi hariya, mbabwira ati abarundi baravanje bageza bahaba bakuyemo bangahe ku ruhande bahanganye bimeze bitya. Nge ndaza kuba noneho meze nk'uwe, ahubwo ndaza gushaka amazi menshi nyateretse hano ku buryo bwose iyi match iraza kuba ari deribi. Hano n'Imana nababwiye nti ibintu birakomeye, ndababwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitazi ibyo gikina nabyo. Ndababwira ati nyamara iza Sarambwe buriya ni iza Sarambwe, ibi bintu barabyanga birabinanirwa. Muzi batayo zimaze kwerezwa kuri buriya butaka. Ubu tuvugana abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, hari n'abagitegereje abana babo ngo bagiye ku rugamba ngo bazaza bafite amaro. Kandi se abo bana barahari? Abo bana ntabwo bahari bayida, bamaze kuba rwose babashoreza, bamaze kuba babashoreza. Ubwo urambwira ngo niba ugitegereje umwana wanjye azagenda agaruke, ibyo byo rwose byo biheba, kuko abantu baba bagiye kurwana nabo ni kasha rwose kabisa, sinkubeshye. Nta mikino bagira, umva ni 24 kuri 24 ya bomo barabomorana mpaka hasigare 2 cyangwa 3 ni mpata na rudi. Ubwo rero rwose reka dutegereze tuze kureba yuko rwose ibintu birimo birarodinga. Ubu amakuru mfite nuko birimo biragenda birodinga gati. Turebe nimba koko bishobora kuza kubaho, tukabona urugamba rwaba imbere nge muri ibi bice n'ubundi byaza Uvira. Nka that. Abantu bari ahantu bita Kavimvira nyamuneka, abantu bari ahantu bita Katumba, abantu bari ahantu bita mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo, aho twita Uvira. Rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana. Ariko icyo novuga ku biriko bibera Doha ni uko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanywemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege. Hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro,
ariko igapanga n'urugamba. Rero icyo novuga ni uko iyo ni ya politike ya 2012 mega 2012 2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bobo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Icyo gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afrika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi, ntabwo ari politike kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose, bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose, ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro, akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5, akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe, tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda, niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi, nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bija inyuma, butunzi bwabo ni ugusahagura, ifaranga ryabo n'ibibazo. Ibyo rero nico kimwe n'ibiko bibera mu Burundi, bugiye ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma. Inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka u Burundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko u Burundi hari parametre shasha bwuzana. Nubwo hari hiyongeyemo abirigi, nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone,
yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari iyindi finansoma bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose, ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro vyovyo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha M23 bishobora kwigora cyane kuko icizere ni gike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo Uburundi bwakoze, ivyo guha indaro imigwi y'abantu bakoze jenoside canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivy'idoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri konfli biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko u Rwanda rwabonye ibintu byinshi ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwoguma, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara.
inzira y'intambara nayo nayihitamwo niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre nshasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya muhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca na Uvira kumanuka mbere akagura hari. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itanu mbere ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba block imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ivyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ivyo bihugu, kuko ivyo bihugu bwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ivyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ivyo bihugu isa niyatakaje ibihugu vya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu vya Central Africa na South Africa, ibihugu vy'epfo vya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu vya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika vyo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu vyo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu vyo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo iriko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu vy'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu vy'intambara. Ivyo rero nivyo nariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nayo nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement manini kandi a long term, tandike Uganda, AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ivyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu vya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanira inyungu zabo ziprotecting.
nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afurika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afurika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afurika zidakomeye tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo bavuga ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afurika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afurika zikomeye zitavogerwa. Abanyafurika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudan n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'i Burayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere muri Afurika n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima, aho gushigikira ahubwo umunyafurika afite imbone yoshobora kurokora Afurika, ahubwo ugasanga abanyafurika benshi bariko baramugwana bibajije ku bintu by'amacakubiri n'ibintu bitagira mvura. Ariko iyumviye hamwe u Rwanda, u Burundi, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania bo kubaka igisirikare nka kiriya cyo mu Rwanda, ninde yosubira kuvogera Afurika? Rero ibi nongeye kubitanga ku cyiyumviro, kuko mbona abanyafurika benshi twicwa n'ubujuju, twicwa no kurwanira inyungu z'abantu z'akagwi k'abantu bakeya, twicwa no kurwanira inyungu zitari z'abantu bose. Nk'ubu intambara yose iri kwiraba muri Kongo yubatse kukurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi, atacu bamariye abakongomani. Intambara zose ziko ziraba mu Burundi zubatse kukugwanira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Sinovuga ko ari ubwo abagize CNDD-FDD, kuko hari abagize CNDD-FDD nabo nyene bari mu vyago, bari mu ngorane, bapfunzwe, bahunze, kandi bari mu mugambo CNDD-FDD. Ariko kubera Ndayishimiye n'akagwi gatoya k'abantu bari kumwe, Uburundi buri mu kangaratete, Uburundi buri mu magorwa, Uburundi buri mu vyago. Ndiyumvira yuko ibisirikare byacu bya Afurika bikiri mu mwijima, kurwanira inyungu z'umuntu umwe aho kurwanira inyungu izo barahiye, inyungu za buri muturage wa Afurika. Byari ibyo nagomba kuvuga. Yari yo analize. Mukomere, mugira amahoro, musangiza abandi n'ubutumwa bwiza. Twarenganye cyo gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu hashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nicyo gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nibyo rero yari entre parenthèse. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Burusiya, Bushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwe akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko
kuko ubutunzi buri mu gihugu cya Kongo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu bya East Africa, mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, ntakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord mu Senegal aho bita retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'ironda koko, ingenga bitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu by'amoko muri politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de societe ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere, kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini y'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo, kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima, nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingenga bitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingenga bitekerezo z'amoko, les extrémistes ethnicrate bari do tuboro, buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocide, les idéologies z'amacakubiri raciste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe
jenoside kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo, ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe jenoside, kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira, kandi ibyo byose byabaye guhera 6